Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 21 ntwarante 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Muganga Patrick Bitangumutwenzi yaraye ahagaritswe nk'uwunyurujwe n'iperereza. Patrick Bitangumutwenzi ni umuganga w'umurundi, umuhinga specialiste mu bijanye n'indwara z'abana pediatri. Haciye iminsi mike haronse iyo mpamyabushobozi y'umuganga w'umuhinga. Ifatwa rya muganga Patrick Bitangumutwenzi ku mutaga w'ejo haheze igenekerezo rya 20 ntwarante 2024 twararonse ubutumwa butabariza muganga Patrick Bitangumutwenzi bwagira buti amahoro. Twashaka gutabariza umuntu yitwa Dr Patrick Bitangumutwenzi afashwe ari muri tagisi aho yaravuye aho akorera kuri Maison Medicale yerekeza aho afise biro yiwe prive mw'irohero hepfo ya hoteli Emeraude. Mu kumufata haje kamyonete Toyota Hilux yera ifise plaque D3980 ica iratangira tagisi yari imwunguruje igeze kuri Avenue de l'Université imbere y'ishure Michel Archange baca baramukurayo. Iyo kamyonete Toyota Hilux yari irimwo abantu bashika kuri batatu indani harimwo n'umukobwa hamwe n'abapolisi batatu hejuru. Vyabaye isaha 5:28 z'umurango. Turashimiye rero cane umuntu yamutabarije kubera yatanze amakuru atomoye cane arimwo vyinshi bikenewe mu nkuru yo gutabariza uwufashwe. Mu nyuma tukaba twaronse amakuru avuga ko muganga Patrick Bitangumutwenzi yajanywe n'abakozi b'iperereza. Vy'ukuri Dr Patrick Bitangumutwenzi yafatiwe iki? Hari abaganga benshi baraye batwandikiye batumenyesha igishobora kuba carafatishije muganga Patrick Bitangumutwenzi. Patrick akaba asanzwe ari muri groupe WhatsApp ihurikiyemwo abaganga benshi b'abarundi baba abari mu Burundi canke abari mu mahanga. Muri iyo groupe abantu baganira bisanzuye bakarekura ivyiyumviro vyabo badatinyana ariko bikaguma hagati yabo. Inyuma y'ivyashikiye umurwi Dinamo BBC hari abagize groupe boba bari bamazemwo iminsi. Bikaboneka ko hari n'abaduza agashavu bariko baravuga. Niho hoba harabaye uwazanye iciyumviro gitera kivuga ku bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi nk'uko bishika ugasanga abadasangiye ubwoko barateranye amajambo. Aho niho muganga Patrick Bitangumutwenzi yaca avuga amajambo atabereye ajanye n'ibisigarira vy'abahitanywe n'urwimo rwo mu mwaka w'1972. Amajambo yakoresheje aba aravyuye ishavu muri groupe. Amajambo aranafutwa muri iyo groupe ariko ishavu rirabandanya. Inyuma yaho muganga Patrick yoba yararonse ubutumwa bumutera ubwoba. Haraba n'abagenzi bamuhanura ko yokura ameza hakiri kare kubera ikibazo gishobora kumukomerana. Ubu bwoba bwarumvikana kubera hari abantu batari bake bamaze kuzira ubutumwa banditse mu magroupe WhatsApp. Patrick we ntiyabibona gutyo, niko gufatwa ejo haheze. Muganga Patrick yoba asanganywe ikibazo. Ni benshi mu bagenzi ba muganga Patrick Bitangumutwenzi batwandikiye nijoro bavuga ko yarasanganywe ikibazo muri ino minsi, aho akaza ishavu hagasanga yavuze amajambo ashobora kumukwegera. Bamwe baravuga ivyo yavuze vyahatswe kumubuza kurangiza amashure y'ubuhinga specialisation. Abandi batanze akarorero k'ibitaro vyigenga yakozemwo vuba baramwirukana kubera inyifato bamubonanye ziteye amakenga.
hari abavuga ko yoba asanzwe yariko arafata imiti y'indwara isa n'ihahamuka canke ihungabana ryo mu mutwe. Inshuti zatwandikiye zemeza ko ari vyo koko yari asanzwe ariko arivuza. Abo bagenzi n'abaryango biwe basaba ko abamufashe batoreka kubikorera ko ivyo bihe bitoroshe muganga Patrick yoba ariko aracamwo. Bose baremera ko amajambo yanditse hatabereye ariko bakibaza ko bifise ico bipfana n'ibihe yoba arimwo. Impanuro. Haraciye igihe imbuga ngurukanabumenyi zikora ibara. Abantu barirekura bakandika mu magurupe WhatsApp ikibarajemwo cose kubera baba bibaza ko baganira n'abagenzi kandi ko ivyo bavugana biherera hagati yabo. Abantu benshi ntibazi ko gurupe WhatsApp yose imaze kubamwo umurwi munini w'abantu bava mu mihingo itandukanye hategerezwa kubamwo abakozi b'iperereza. Abantu benshi barihenda kandi bakibaza ko abakozi b'iperereza ari abandi bantu badasanzwe. Ntibazi ko bari mu bo bakorana canke bagendana. Hari n'abandi bahora bazira ubutumwa barungikiye uwo bita umugenzi nawe akaca abukwiragiza. Benshi baribuka umukenyezi yakora muri meri ya Bujumbura yazize amajambo yakoresheje ku bakenyezi bagize ishirahamwe Femme Intwari ryari rirongowe na Angeline Ndayishimiye. Abandi baribuka uwavuze ku birenge vya Perezida Ndayishimiye ariko atamba ingoma. Hari abasirikare batari bake bapfunzwe bazira ubutumwa banditse mu magurupe WhatsApp bakidogera ingingo y'abakuru canke amajambo y'abategetsi. Nohanura abarundi kwitondera cane ivyo bacisha mu magurupe WhatsApp, hariyo imitego ikomeye cane. Ku bijanye n'ivyo muganga Patrick Bitangumutwenzi yanditse narabisomye ntibibereye na gatoya. Uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na kabiri warababaje abarundi benshi cane mu moko yose. Umurwi CVR uvuga ko uwo mwaka habayeho ihonyabwoko ry'abahutu hamwe n'ivyaha vy'agahomerabunwa crime contre l'humanité ku batutsi ndetse n'abatwa. Abarundi bose ntibahuza ku mazina yohabwa ivyabaye ariko bose barahuza ko ibara ryaguye. Hari imiryango myinshi y'abahutu yahaburiye, hari imiryango myinshi y'abatutsi yahaburiye, hari imiryango y'abaganwa yahaburiye, hari imiryango y'abatwa yahaburiye, hari n'abanyamahanga bahapfiriye. Birya bisigarira birimwo ayo moko yose. Twese dutegerezwa kubaha abacu bashengeye, tukanibuka imbere y'ico twovuga cose ko hariho abatuntuye kubera ivyabaye, ariko kandi tugabanye ivyo vyose vyongereza kudutandukanya. Abantu basangiye gurupe WhatsApp ivyo baganira bikwiriye kuguma hagati yabo. Uwihenze muri gurupe yohanurwa n'abagize gurupe, binaniranye bakamuhana muri gurupe yabo nyene. Kubihindura ibibazo by'igihugu cose navyo si vyiza mu gihe abantu baba bazi ko bariko bayaga hagati yabo. Abatari muri gurupe baraheza bakinjira mu kibazo batazi, bakishira mu biganiro bitari ivyabo, bikavyara ukudatahura no kurenza urugero. Hari ibintu bibera muri cadre privé bidakwiriye guhindurwa public. Ni narirya kenshi bivyara igikenye. Abafise abo baziranye mu butegetsi no mw'iperereza bikaborohera kurega, gukubitisha, gupfungisha uwuvuze iryo badashaka, ariko hakaba abandi ico wobavugako cose ata nkurikizi vyogira. Sindi mu bibaza ko umuti w'ingene abantu baganira mu Burundi baterana imirarwe ari ukugwiza gupfunga no gukubita igiti bamwe bamwe, ahubwo no gukubita igiti bamwe bamwe, ahubwo ndi mu babona ko izo mvugo zerekana ingene igihugu cakomeretse ku rugero runini. Nkabona ko hakwiriye kurwizwa ibiganiro vy'abahanura n'abafasha abarundi gusubirana kurusha gutatana. Sinshigikiye na gatoya ivyanditswe na muganga Patrick, ariko kandi sinibaza na gatoya ko umuti uzova mu munyororo. Vyiza yohanurwa, hakabaho no gusuzuma iki cavuzwe c'indwara ashobora kuba afise. Vyiza twokwiga kwuzuzanya, vyiza ibiyago vyigenga vyonaguma aho bivugiwe,
ababisangiye bagahanurana. Hari abariko baransaba kubaha ayo majambo yanditse, sinogira kuvuga ko hatari meza ngo nongere mbe uwuyakwiragiza. Uwo akaba ari Pacifique Nininahazwe. Ino nkuru neza neza nkaba nyisomye neza uko yakabaye ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe kugira uje urashikirwa n'amakuru bene aya. Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.